Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi twongera tubaha kaze abakunzi mwese mudukurikirana, kandi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turagushimiye nyakubahwa, turagushimiye akanya keza wongeye kutwemerera kuba imbere yawe, turagushimiye ko wongeye kutwemerera kugira ngo akanwa kacu kavuge izina ryawe ntuhabwe icubahiro. Nero nyakubahwa duciye bugufi imbere yawe, amaraso yawe Yesu Kristo atweze kandi yongera dutunganye, utubabarira ahantu hose n'agasemba n'amarabaga kugira ngo bikunde Mana tukuvuge tutagira agasembwa. Rero nyakubahwa turagushimiye kubw'imbabazi zawe, turagushimiye kudahengesha kutwita no kutwitwararika, turagushimiye ku migabo n'imigambi myiza udufitiye, turagushimiye utawuhwanya nawe mu ijuru no mu isi. None rero databuja turagushimiye ko utangoye natwe ukabwiye gusozera natwe, kandi ijambo ryawe Mana tugiye kumva rigira ikimazi muri twe ndetse n'abandi bose bazoryumva rizogenda rigira ikimazi muri bo, kandi mpwemu wawe yera agenda ahishurira umuntu wese azokumva ijambo ryawe kugira ngo ashobore gutahuzwa nawe data. Uzobukoze urakoze kuri Imana yumva kandi uri Imana igira neza, urakoze gutangwa natwe ukabusozera natwe, dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu nahabwe icubahiro. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko imbere yo gusangira ijambo ry'Imana gato turirimbana indirimbo ya 33. Ni indirimbo ivuga ngo ndagushimiye mukiza urukundo wankunze, wankijije ukampindura umuvo w'ubugingo, mugende gusaye Yesu wuzuye ubushobozi, uremwicobu uzagutemba muri jewe, umugendo ujana amazi mu mitima igadutse, ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza, mugende gusaye Yesu wuzuye ubushobozi, unkure mw'icobu uzagutemba muri jewe, umubindi wawe mwami uwiyunyugurize, maze ubejeje unsukemo mpwemu ubushobozi, mugende gusaye Yesu wuzuye ubushobozi, muremwicobu uzagutemba muri jewe, makugushingira intahe ingene wankijije, wanyiguze ngo mbuwawe, none unyuzure gose, mugende gusaye Yesu wuzuye ubushobozi, uremwicobu uzagutemba muri jewe. Yesu suka mpwemu wawe mu mitima ikwihaye, wizana inzuzi z'amazi ahahiye uburimbi, mugende gusaye Yesu wuzuye ubushobozi, unkure mw'icobu
uza gutemba muri jewe. Yesu nashimwe. Twa twifataje no muririmbye kwaririmba avuga ngo abo umugende ngo abo umugende gusa kurasaba ngo Yesu kurasaba Yesu aririmba ngo yatangwa arashima avuga ngo mukiza arashima urukundo yamukunze ngo akamuhindura umuvo w'ubugingo. Nuko umuntu wese akwiye gushima uko Imana yamuhinduye. Hari bibi byinshi twagenderamwo ko yatarahinduka, hari amafuti menshi twakora, hari ibyaha twakora kera atarahinduka, ariko ubu muririmbyi aririmba ariko arashima Imana avuga ngo ndagushimiye mukiza urukundo wankunze ngo wankijije ukampindura umuvo w'ubugingo. Hama avuga ngo mbe umugende gusa, carasaba ngo mbe umugende gusa wuzuye ubushobozi ngo nkuremwo ico bubuza ngo gutemba muri jewe. Ngo abe umugende ngo wuzuye ubushobozi ngo mukuremwo ico bubuza ngo gutemba muri we. Ngo mbe umugende ujana amazi mu mitima igadutse ibone kunywa agakiza kubw'ubutumwa bw'ineza. Nibwo muri kino gihe umukozi w'Imana akwiye gusaba, umuririmbyi cyo gusaba, umusenzi, umuhanzi, ndetse umukozi w'Imana, ndetse ico Imana yaguhamagaye cy'uburyo bwose. Hari abo Imana yahamagaye ibindi bikorwa, hari abo yahamagaye gufasha abagwaye, gufasha abagowe, hari abo Imana yahamagaye ibikorwa byinshi. Rero muri ico gihe igikorwa cyose Imana yaguhamagariyemwo ugikore ushimwa n'Imana. Aravuga hano ngo abo umugende w'amazi mu mitima igadutse, aho ushitse imitima yaragadutse ihembuke, aho ushitse imitima yarumye ihembuke. Ngo mu bindi wawe mwami wiyunyugurize ngo maze unyejeje usukemo mpemu ubushobozi. Nuko dukwiye gusaba mpemu ubushobozi bwawe muri twebwe, kuko mpemu ubushobozi atabaye muri twebwe ntitwabishobora. Yavuga ngo kandi ngo mpe gushingira intahe ngo yingene wankijije ngo wanyiguze ngo mbu wawe none unyuzure rwose. Kandi umuntu nuko ukwiye gushinga intahe ukuntu Imana yagukijije ikawukura mu byaha. Nuko Imana yo mu ijuru ntihabwa icubahiro. Twifatanyije n'uwo muririmbyi ariko aririmba avuga ariko arashima Imana ko Imana yamuhinduye. Natwe bene data tukwiye dushima Imana ko Imana yaduhinduye, kuko n'urukundo Imana yadukunze. Hari benshi batashoboye kuronka iryo bakwe, batashoboye kugira ubwo buntu. Rero ko waragira ubwo buntu wewe ukava mu byaha, umunsi ukaba witwa umwana w'Imana, ntubitesha agaciro, ahubwo ubiha agaciro kandi ubigume ko ubifumbatire, ubigumye ntubite. Ko Yesu ntabwo ucora. Reka tugiye gusanga ijambo ry'Imana rero ryanditse muri Yesaya 42. Turasoma guhera ku murongo wa mbere dushe ku wa 6. Hadusome twihuse. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo umushumba w'Uhoraho. Turasoma mu Yesu Kristo ngo uyu mushumba wanje uwo namashigikiye, uwo natoranije ahimbara umutima wanje. Nashize mpemu wanje kuri we, azoshikana amateka mu banyamahanga. Ntazoyogora, ntazosemera kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira. Ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga ntazoruyizimya. Azoshikana amateka ku by'ukuri, ntazodendebukirwa, ntazocika intege gushitsa aho azoshingira amateka mu isi. Aba ku kiyaga bazokwitega ibyagezwe byiwe. Uko ni ko Imana Uhoraho agize, waremye amajuru akayaganura, wagaranzuye isi n'ivyimera, wahaye abantu bo muri yo guhumeka, kandi abayigenda ko akabaha ubugingo. Ati jewe Uhoraho naguhamagaye mu bugororotsi, nzogufata mpuzigame ngutange ngubere abantu isezerano, n'abanyamahanga babere umuco. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano turiko turasoma ukuntu Imana yakoresheje Yesaya ariko aravuga umushumba Uhoraho. Ngo uyu mushumba wanje uwo namashigikiye, uwo natoranije ahimbara umutima wanje. Rero hano ariko aravuga umushumba Uhoraho, umushumba w'ukuri uko ameze. Ariko aravuga umushumba yatoranije yari Yesu Kristo. Ariko aravuga mwico gihe uko ariko arahanura ibya Yesu Kristo. Ariko uyu munsi turiko tubavuga uko umushumba uko umukozi w'Imana uko bakwiye kumera. Umukozi w'Imana Imana yatoranije uko bakwiye kumera. Ariko avuga ngo uyu mushumba wanje, ngo uwo nama nshigikiye. Umushumba Imana yamishigikiye ni umushumba. Ngo uyu mushumba wanje uwo nama nshigikiye, uwo natoranije ahimbara umutima wanje.
nashize mpwemu wanje kuri we azoshikana amateka mu banyamahanga. N'umuntu Imana yatoranije, muko kumutoranya agakora ivy'Imana igomba, agakora ibihimbara Imana, ndetse agakora agomba gushimwa n'Imana, adakora kugira ngo ashimwe n'abantu. Mw'ico gihe ni wa wundi umwe akora agakora ivy'Imana igomba, ntakora ivy'abantu bagomba. Ivy'abantu bagomba rero urazi iyo mutabihurijeho ntabwo bashimisha, ariko ubushimisha ashimisha Imana. Rero aravuga ngo azoshikana amateka mu banyamahanga. Ni umuntu azoshikana akavuga ukugira neza kw'Imana, akavuga urukundo rw'Imana, akarushikana mu banyamahanga, mu bataramumenya. Uwo niwe mushumba w'Uhoraho ashigikiwe n'Imana. Ni umuntu akora ivyo gukiranuka, agakora ivy'Imana igomba, akora ivyo yatumwe n'Imana, ntakora ivyo vyiwe ashaka, ariko agakora ivy'Imana igomba. Ngo ntazoyogora, ntazosemera, kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira. N'umuntu atagenda yogora, atagenda yumvikanisha ijwi, atavuga ngo abe ari we aboneka, ariko avuga kugira ngo haboneke Imana iri muri we, haboneke Yesu Kristo ari muri we, amukoresha kandi aba ari we yubahwa. Si wa wundi agenda kugira ngo abe yubahika, ariko ndababwiza ukuri, umukozi w'Imana w'ukuri aba akeneye kuyubahisha nyene kumutuma. Rero Imana ishigikira ugenda kubahisha Imana. Mu kubahisha Imana rero ni ugukora ivy'Imana igomba, ugakora ivy'Imana yagutumye. Rero uwo niwe Imana ishigikiye. Ngo ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga ntazoruzimya, azoshikana amateka mu vy'ukuri. Ngo ntazohohosha irenga rivunitse, ni wa wundi atabona, atumva wacitse intege cyangwa wakoze ibyaha ngo aca muca intege gose avuga ngo ahubwo ngo vyayanga, ahubwo avuga ati nubwo biri uko haracara umwanya wo kwihana, haracari igihe cyo kwihana, ahubwo garuka wihane. Si wa wundi aca hohosha avuga ngo ibyawe vyarangiye kandi Imana ikuzi, oya. Ariko ni wa wundi yengenga. Turazi neza jamii batubwira ngo Yesu Kristo yataye intama 99 agenda kurondera imwe. Rero si wa wundi acabona ngo uwo kwavunitse oya nagende, canke uyo ko ataca afite oya nagende, ariko ni wa wundi izihinyiza azigendesha buke buke, akaziyegereza, ntaca aziterera kure, akaziyegereza. Akazeka ngo akazoshitsa ngo amateka mu vy'ukuri. Ni wa wundi avuga ukuri, avuga ivy'Imana yamutumye, atagomba gushimwa n'abantu. Gushimwa n'abantu ni ba bandi bagenda bakavuga ivy'Imana itabatumye, bagaca bahindura. Imana imbikubwiye ati genda wigisha abantu, babwire ko bihana, kugira ngo abantu bihane, kugira ngo abantu basohoke mu ishengero, abantu bagire ntatangwa kuvuga ngo Imana igiye kubagirira neza, igiye kubaha imigisha, Imana ihamigisha abantu b'abanyabyaha. Rero nibo Imana ishigikiye abantu bagenda bagashikana amateka. Nimba Imana yakubwiye genda ubwire abantu bihane, babwire bihane. Nimba Imana yakubwiye ibyaha by'abantu genda bibabwire, nta mpamvu yo kuza kubabwira imigisha katayihari, uza kwigura urababesha. Rero ngo Imana ishigikiye umuntu agenda akavuga ivy'ukuri, uwo niwe mushumba ashigikiwe Imana. Ngo uko niko Imana ngo ntazodendebukirwa, ntazocika intege gushitsa aho azoshingira amateka mw'isi. Ngo ntazocika intege, ntazodendebukirwa, ntazocika intege gushitsa aho azoshingira amateka kw'isi. Kandi muri ico gihe umukozi w'Imana Imana ishigikiye ntacika intege. Niyo acitse intege ntacika intege kandi ntadendebukirwa, kuko Imana iguma imwongera imbaraga. Kuko mw'ico gihe ntashobora gucika intege cyangwa ngo adendebukirwe, nubwo yahura n'intambara nyinshi, nubwo yahura n'ibibazo byinshi, kuko niyo agize ngo ameze nk'ugize, ariko Imana yongera ikamuha imbaraga. Iyo yongera igasaba imbaraga, Imana ikamuha imbaraga.
ntadendebukirwa, ntacika intege, kandi turabona ngo nashize mpwemu wanje w'ukuri azoshikana amateka mu banyamahanga. Amushiraho mpwemu niwe agenda amushoboza, mpwemu niwe agenda amwongera imbaraga. Rero muri ico gihe Imana iramwongera imbaraga, ikamuha imbaraga, ntadendebukirwe, ntacike intege, nubwo yahura n'uruvugo, nubwo yahura n'abamukubita, nubwo yahura n'abamuvuma amate, nubwo yahura n'abamugwanya, nubwo yahura n'abagira, ntacika intege kandi ntadendebukirwe, aguma amufashe, ntazocika intege gushitsa aho azoshingira amateka kw'isi. Rero mpaka akoze umurimo Imana yamutumye, akawushikana aho Imana yateguye ko ashika. Aba ku kiyaga bazokwitega ivyagezwe vyiwe, ababa mw'isi, aba mu vyaha bazokwitega ivyagezwe vyiwe, bazokwitega ivyiwe, ivyo azogenda ababwira, ijambo ryiwe, bose bazogenda bitega ivyiwe mpaka agejeje ico Imana yamutumye. Uko niko Imana ihoraho agize, uwaremye amajuru akayaganura, uwagaranzuye isi n'ibivyimera, uwahaye abantu bo muri yo guhumeka, kandi abayigenderako akabaha ubugingo. Ni ijambo Imana ubwayo yivugiye, iriko yivugishiriza umusavyi wayo Yesaya, ariko aravuga uko umushumba w'uhoraho ameze canke azoba ameze. Rero uw'Imana yitoranije, uw'Imana yitumiye, ntabwo agenda agakora ibihushanye n'ivy'Imana, ariko akora ivyo Imana igomba. Uwo niwe mushumba w'ukuri, uwo niwe mushumba ashigikiwe n'Imana. Rero mwene data, ukaba ibi bivugwa hano atavyo ufite, subira guca bugufi usaba Imana imbabazi kugira ngo yongere igushire mu bashumba bayo. Rero si ukuvuga ngo bashumba bayo, umukozi w'Imana ari we wese mu gikorwa cose Imana yaguhamagariyemwo, nimba utagikora nk'uko bikwiriye, nimba Imana yaguhamagaye gufasha abagowe ukagomba kubanza kuvyereka abantu, nimba Imana yaguhamagaye mu buryo butandukanye canke ukabikora kugira ngo wiyemeze abantu, ariko Imana irakubwiye ngo garuka uce bugufi kugira ngo Imana igusubize mu murongo wayo. Ariko ukaba ubikora uko utumvise uko ijambo ry'Imana rivuga hano, wewe ntabwo uri mu murongo wayo. Atavuga ngo ati jewe uhoraho naguhamagaye mu bugororotsi, nzogufata nkuzigame, ngutange ngubere abantu isezerano, n'abanyamahanga babere umuco. Yesu Kristo aturengere cyane. Rero muri ico gihe uri umukozi w'Imana, Imana yatumye, nuko ibigutanze kugira ngo ubere umuco abandi, ubere icitegererezo abandi, nuko ukwiye guhagarara nk'umukozi w'Imana by'ukuri yahamagawe. Kuko turazi neza iyo umukozi w'Imana yahamagawe yadahagaze, turazi neza umukozi w'Imana iyo adahagaze neza abera ikigwisha abandi, ariko iyo uhagaze neza bituma abandi benshi bavyuka ku bwawe. Niyo mpamvu rero umukozi w'Imana niko wahamagawe mu baririmbyi, wahamagawe mu gusenga, wahamagawe mu buhanuzi, wahamagawe mu bavugabutumwa, wahamagawe mu bapasiteri, mu apotre ndetse n'abandi. Imana yaraguhamagaye, ba umuco aho uri hose, haba mu rugo rwawe, haba mu kibano, haba mu kazi, haba muri sosiyete kanaka, haba ahantu hose, nuko ukwiye kuba umuco kugira ngo aho uri hose ubere umuco amahanga, bazokubona bose babona tujye muntu vy'ukuri n'umuntu w'Imana, bitume n'abandi bakizwa. Rero nawe utaramara gushika aho hantu, canke wowe warasubiye inyuma canke vyarageze, nuko ukwiye kugaruka ugaca bugufi, Imana ikakubabarira. Yesu Kristo abaho umugisha. Turagushimiye Imana ko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye kandi ko utugirira neza, turagushimiye ko atawubanye nawe mu ijuru no mu isi kandi uri hejuru ya byose. Turagushimiye Imana ko watangwa natwe abusozeye natwe. Mana, turagushimiye ko ngiye kutuganiriza mu ijambo ryawe, ko ukatwibutsa uko umukozi wawe akwiye kuba ameze. None nyakubahwa, uradushoboza, aho twagiye ducika intege utubabarire, aho twagiye tunanirwa utubabarire, ariko ngiye udusubize Mana mu murimo wawe, udusubize mu bakozi bawe b'ukuri, udusubize Mana tugendeshe mu nzira zawe. Ibisigaye Mana ugendera abera bose abumvise ijambo ryawe,
kugira ngo mwami Yesu abatarahinduka bahe guhinduka, abahindutse nabo bongera imbaraga, abacitse intege mu Mana bongera imbaraga kandi bagarukane kugira ngo basubire mu nzira yawe. Uzobukoze Mana, urakoze data kubyumvise kandi ubikoze, dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaha umugisha, murakoze.